hambere ikiganiro ca kahise amayagwa n'imihigo n'imigenzo y'ikirundi. Ako hambere mugishyikirizwa n'abamenyeshamakuru ba RPA iminsi yose ya kane. Nshuti namwe bakunzi b'ikigabane ako hambere ca RPA, ndabaramukije amahoro y'Imana. Mu rukurikirane tumazemo iminsi go kubashikiriza amamuko n'akahise k'umuzi w'amadini mu Burundi, uyu munsi twashimye kubashikiriza ingene idini rya Islamu ryashitse mu gihugu cacu n'ibibazo imboneza za mbere ziyumviriye gushinga iryo dini zahuye navyo. Icambere mwomenya nuko Islamu yazanye mu Burundi mu kinjana ca 19 n'Abarabu bari basanzwe baba ku nkengera ziba hari Indiana. Abo nabo bakaba bashitse mu Burundi baciye mu kiyaga Tanganyika. Ni mu gihe bariko barakora urudandazwa rw'abantu, esclavage mu Gifaransa, urudandaza rw'amenyo y'inzovu, ivyuma vy'agaciro, tutibagiye n'ibindi bidandazwa vyari bigezweho muri iyo myaka nk'ibirungo mu mfungurwa, ivyo bita amaepise. Abazanye idini rya Islamu baje bavuga ururimi rw'igiswahili kubera ibihugu bibanyi baciyemwo imbere yuko bashika mu Burundi, maze ivyo bica bituma abarundi babita abaswahili nkuko tugira tubirabire hamwe n'umutumire wacu Ernest Habimana. Kaze. Abanyamahanga b'Abayisilamu bavanzemwo Abarabu n'Abanyafrika babaherekeje babanje gukorera urudandazwa rwabo mu duce tw'u Burundi twegereye ikiyaga Tanganyika mu mpera z'ikinjana ca 19. Ico gihe ururimi rw'igiswahili baje bavuga rwaciye rushinga imizi muri utwo duce nk'uko umutumire wacu Ernest Habimana yanonosoye ivy'akahise abisigura. Kugira ngo umuntu atahure umuzo n'icarico Islamu mu Burundi, abanza gufata Islamu akayishira mu mugwi munini witwa abaswahili. Babita abaswahili kubera bakoresha ururimi rw'igiswahili. Mu Burundi iyo tuvuze abaswahili canke tukavuga ururimi rw'igiswahili, twumva abantu baba ahantu higanje imico n'imigenzo vya Islamu kandi bavuga igiswahili. Rero umuzo w'Abayisilamu no ushira mu muzo w'abaswahili mu Burundi baje bazananye ahantu bita Bagamoyo ku nkengera ziba hari Indiano, hanyuma baratinda bashika ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Ariko abadandaza b'abaswahili n'ivyashara vyabo ntivyarenga inkengera z'ikiyaga ca Tanganyika hamwe no mu micungararo yegereye Tanganyika, ariko barakoresha imico y'abaswahili cane cane ururimi, inyambaro, gukoresha ibigwanisho bicira umuriro, zahome afu, ahantu hamwe no kwita umuji centre urbain. Abayisilamu ba mbere bashitse mu Burundi babanje kwitandukanya n'abasangwa mu vyerekeye imico n'imigenzo. Muri bo twovuga Mohamed bin Hassan batazira rumariza, bisigura mu Giswahili kumariza wote. Uyo nawe akaba yaje agomba kwikebera igice cy'u Burundi ivyahavuye bimuta kuwa amazi mu mwaka w'igihumbi n'amajana 886 atsinzwe n'ingabo z'umwami Mwezi Gisabo. Mukuza rero kw'abaswahili aribo benshi babiganjemwo bari biganjemwo Abayisilamu, novuga nk'umuntu azwi mu mateka y'u Burundi mbere yanagwanyijwe yitwa Rumariza. Rumariza yaragerageje uko ashoboye kose kugira ngo yikebere intara Pectora mu Gifaransa mu burengero bw'ikiyaga ca Tanganyika, uvuye ku kigwa ca Ubwari hamwe n'ikiyaya ca Ruzizi, ariko ivyo ntivyakunze. Ariko mu 1894 abapatiri barungitswe na Kardinali Charles Ravigeri bari bamaze gushika mu Burundi, baragize impungenge nyinshi cyane babonye ukungene abaswahili aribo muri bo habarimwe Abayisilamu bitunganije kandi benshi ari Abayisilamu. Baciye bafata intumbero yo gukorana n'abasirikare ba leta yigenga ya Congo, Etat indépendant du Congo, y'umwami w'Ububirigi Leopoldo wa kabiri. Ni muri iyo ntumbero yo kugwa
kugwanya abayisilamu haca haba intambara mu 1892 hagati y'ingabo za Kongo y'Ububirigi Congo Belge hamwe n'abaswahili bari bashigikiwe n'abandi banyagihugu baba mu ubwo buce harimo abaswahili benshi. Intambara yaheze mu 1894 ariko abaswahili batsinzwe. Ukwiyamiriza idini rya Islamu ntivyagarukiye ngaho gusa, kuko n'igihe abazungu b'abakoroni bashika mu Burundi baciye bashiraho amategeko abuza idini rya Islamu gushinga imizi mu Burundi. Mu 1886 abadagi bari bamaze kuza mu Burundi, nabo abadagi ntibiyumvamwo gose abaswahili. Mu 1905 ubudagi bwashizeho itegeko ribuza abaswahili kwidegemvya mu gukora urudandaza rwabo. Iburabuzwa ry'abaswahili ryarakomeye cyane ku gihe c'abakoroni b'ababirigi. Ababirigi barafashije cyane, bongera inguvu zaho abadagi bari bagejeje, barafasha cyane Ecclesia Katolika kugwanya abaporoti n'abayisilamu. Kugira ngo umuntu abitahure notanga nk'ututurorero dukurikira. Ubwa mbere ibintu byose bijanye n'uburezi byaciye bihabwa Ecclesia Katolika, bikozwe n'abapatiri bera ba Cardinal Ravigeri. Novuga nko gufuta no kwihaniza gukoresha ururimi rw'igiswahili mu mashuri. Ivyo vyavuye mu mwumvikano wabaye hagati ya Vatikano hamwe n'Ububirigi mu 1906. Aho banka yuko abaswahili n'abayisilamu bagira ubwisanzure mu bijanye n'indero. Mu 1909 niho hashinzwe ishure rya leta iwusumbura, irindi rishingwa Igitega mu 1913. Mwayo mashure rero ivyigwa vyigishwa mu Giswahili, ariko ababirigi baraje barabiraba babona ntibibanyuze, baca gufuta Igiswahili, mbere n'abanyeshure b'abamizirima barirukanwa. Abarundi bakeya bari bamaze gutahura inyigisho za Islamu, inyuma yo kubona ko ibintu vyabakomeranye bace batora iyindi nzira yo gutanga ubutumwa babicishije mu mvino n'indirimbo, baca bashinga n'ikinyamakuru, naho camaze umwanya rumara nk'uko umutumire wacu avyigana. Abaswahili rero n'abamizirima ntibacitse amaboko, bacitse intege, ku buryo mu 1956 bashizeho ikinyamakuru citwa Wananchi Press, cerekana ugushaka gukomeye kw'abarundi ko kwigaranzura ukuboko kw'abakoroni. Ico kinyamakuru nticemewe, carugawe, ku buryo mu 1957 abaswahili baciye batora uburyo bwo gutanga ubutumwa biciye mu mvyino n'indirimbo. Indirimbo izwi cane niyitwa Barafu Nyeupe, ibarafu yera. Aho rero bashaka kuvuga iki? Bashaka kuvuga ko ibarafu la neige irura kuyonga iyo hari ubushuhe. Ibarafu yavuga Ububirigi, nayo ubushuhe bwavuga urugamba abarundi batanguye rwo kwiyamiriza ababirigi. Umutumire Ernest Habimana amenyesha ko abarundi bayoboka idini rya Islamu bagiye baragwirirana gahoro gahoro, ndetse baca bigira inama yo gushinga amakoperative mu mwaka w'1955 kugira ngo bashobore guhangana n'agatotezo bagirirwa muri ico gihe. Naho banigirwa mu menshi, abamiziruma bari bakwirakwiye mu gihugu cose c'u Burundi, ku buryo muri raporo yo mu 1934 rezida w'u Burundi w'ico gihe yarerekanye ko abayisilamu bari bakwiragiye ku materitware ya Usumbura, Gitega, Ngozi, Muhinga ariyo Muyinga, Uyigi, Rutana, Kayanza, Muramvya hamwe na teritware y'Ibururi. Uko gutotezwa kw'abayisilamu n'abaswahili niko kwatumye havuka iciyumviro cyo gushinga amakoperative mu Burundi ariho mu myaka 1955. Muca mubona ko twari twegereje mu gihe mu Burundi hamwe no muri Afrika abantu bariko bararondera ubwigenge bwabo mu kwikurako intwaro z'agahotoro z'abakoroni. Ariko ababirigi ntibavyemeye,
kuko babibonamwo ivyiyumviro by'abakomunisite. Abaswahili bamaze gushinga koperative, ababirigi ntibavyemeye, baca babona yuko ari uburyo bwo kubiganzura, bakabiganzura baciye ku vyiyumviro by'abakomunisite. Mu rugamba rwo gusaba ko bemererwa icese n'intwaro mbirigi yariho ico gihe, abarundi bahurikiye mu muryango w'abayisilamu baciye bashinga umugambwe wa politike witwa UNARU mu mwaka w'1959. Bongera baca bemera gukorana n'umugambwe w'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Muri iyo ntumbero nyene yo kugwanira agateka kabo hamwe no kugwanira ubwigenge bw'abarundi, mu 1958 abayisilamu barishize hamwe kugira ngo bagwanire agateka kabo. Niho baca bashiraho association yitwa ASMAHO, mu gifaransa ni Association Scolaire Musulmane du Rwanda Urundi. Intumbero yayo yari kugwanira agateka kajanye no kwigisha abana babo, cyane cyane bakongera bagasaba yuko leta ibemera kandi kabafasha. Ariko mwico gihe ababirigi ntacyo babafashije. Mu 1959 niho abaswahili baca bashiraho umugambwe witwa UNARU, Union Nationale du Rwanda Urundi. Uwo mugambwe waciye wemezwa imbere y'amategeko itariki 28 z'ukwindwi mu 1959. Nk'abantu bari bakomeye cyane muri uwo mugambwe UNARU, novuga nk'umuperezida wabo yitwa Ntunguka Barnabe. Uwo mugambwe w'abaswahili UNARU warakoranye cyane n'umugambwe UPRONA, Union du Progrès National, wari washinzwe n'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Yaba UNARU yaba na UPRONA, iyo migambwe ntiyarabwa giza n'abakoroni, kuko bose iyo migambwe yose yashaka yuko vuba bwango ababirigi basubira inyuma, hanyuma bagaha ubwigenge abarundi. Icyo nico rero cyahuza uwo mugambwe w'abaswahili UNARU hamwe n'umugambwe wa Rudoviko Rwagasore UPRONA. Ernest Habimana yize ibijanye n'akahise, aratubwira imvo nyamukuru yatumye umuganwa wa Rudoviko Rwagasore yemera nawe nyene gucudika no gukorana n'abayoboke b'idini rya Islamu. Umuntu aca yibaza ati none ni yihe nyungu umuganwa Rudoviko Rwagasore yari afise kugira ngo afatanye n'abaswahili? Icambere nuko abaswahili nibo bambere batanguye kubahuka bakagwanira ubwigenge, bakavuga ko bashaka kugwanira ubwigenge bw'abarundi, kandi ibyo bakabikora ata bintu byo guca hirya no hino, bakavugisha ukuri ntibabivugire mu ntamatama. Aba Islamu noca mvuga mbere ko no mu migenderanire barageraniye imigenderanire n'igihugu ca Tanzania, cyane cyane babicishije kuri mwarimu Julius Nyerere. Mu nyuma mwarimu Julius Nyerere yaraje mu 1957 aza mu gwihishwe kuko abakoroni b'ababirigi bari bamwankiye. Amaze kuza bahuriye n'aba independentiste b'abaswahili bo mu Buyenzi, kandi mu ico gihe novuga yuko abantu bakomeye bari barimwo, harimwo n'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Abajejwe iperereza b'ababirigi baragerageje barumva yuko Rwagasore na Nyerere bari mu Buyenzi bariko baragirisha inama ba independentiste, bararungika n'igipolisi kiza gukoresha ingufu zose zishoboka kugira ngo babafate. Ariko abaswahili baragerageje uko bishoboka kose baranyegeza abo bantu, abapolisi barabura iyo barengeye. Bere bavuga yuko Nyerere na Rwagasore baciye bambika ya makanzu y'abayisilamu, abapolisi baraza barabahiga barababura, mu nyuma baca kuko bibaza yuko ari abagore, mu nyuma baragenda. Gucyo rero Rwagasore na mwarimu Julius Nyerere barashobora kurokoka, barabandanya urugamba rwabo rwo kugwanira ubwigenge no kugwanira independence. Ugukorera hamwe hagati y'umuganwa Rudoviko Rwagasore n'abayisilamu niko kwavuye gutuma igihugu kironka intahe yo kwikukira. Kuva ico gihe abayisilamu bace bagwirirana mu gihugu cose, baca bashinga imisigiti yo gusengeramwo
ku migwa mikuru y'intara. Inshuti bagenzi, mwariko muratwumviriza, murahejeje kumva ibijanye n'umuzo w'idini rya Islamu mu Burundi. Mwumvise ingene intwaro z'abakoroni zagerageje uko zishoboye kose kugira ngo zihagarike iryo dini, n'ingene abayoboke baryo baciye bafashanya n'umuganwa Rudoviko Rwagasore kugira ngo bashikane Uburundi ku ntayo kwikukira. Mwumvise ko kuva Uburundi bwikuye ko intwaro y'abakoroni gushika uno munsi abayisilamu babandanyije bakorera mu mwidegemvyo. Ni hano duce dusozerera kino kigabane ako hambere cyo kuri no wa kane. Turabashimiye ko mwaduteza abiri muri benshi. Nkengurukire kandi umutumire wacu Ernest Habimana yaduhaye ikiganiro. Kuri mikro mwari kumwe na Innocent Valentin Singirankabo. Naho ubutaha. Cyari ikiganiro ako hambere, imigenzo amayagwa n'imihigo yabo hambere tubiraga abana bacu. Ako hambere.